bakunzi b'urubuga bavuga Yesu TV turaramukije umwe wese aherereye yaba ari kure canke hafi. Uyu mwanya turi kumwe n'umuntu hano urumwigeme urumukenyezi canke ufise abana bangahe? Umwana umwe w'umuhungu. Urakoze nuko duga kwijambo katwibwira ukatubwira izina ukabwira izina bariko barakumviriza hanyuma ucudugira kwijambo. Nitwa Niyonkuru Goreth. Niyonkuru Goreth banda. Ni umukristo wo muri Anglikane kugako. Abavuka mu ntara ya Rutana ikomine Musongati Bagatakazi. Ego nshaka gushinga intahe ku byerekeye ubuzima bwanje. Kungene nagiye nkura ibyo nagiye ntamwo. Je navutse nisanga yari ndi imfuvyi ntafise abavyeyi. Mama yapfuye nkiri umwana muto sinzi ngisura yiwe ngisuku. Uretse papa yapfuye niga mu wa gatandatu. Ariko sha waratomboye ko havugira umuvyeyi akomeye ari we Yesu Kristo. Banda yagiha imbere umuvyeyi kandi abavyeyi batandukanye. Ego. Sama bandanya. Nakutse atamuvyeyi mfise muganagirirwa amahirwe ndabonka abavyeyi Imana iziranzanira. Jewe nakuriye kwa Muyomba. Aturera turi imfuvyi zingahe zitanu. Yarakoze ibikorwa bidasanzwe bikomeye. Yego. Ndamushimira ko yaradukukije. Nuko bitabandanije ngo ashishikara turera tugera aho tugeze satani wumva harageze igihe aravyivangamo. Mugabo intambwe ya mbere ni Muyomba. Kubera twagiye turubwana gutoya nyene bwagwaye nafashe mu bisanzwe. Ndibuka igihe kubera twe mama yari yapfuye turi Tanzania. Abundi mu papa yaciye azaradutora aramubwira ati babana bamushikawe nabatoye urazotubatore. Muyomba aragenda aho hari komine ya Mpinga Kayove. Niyo yadukuye. Ndahazi. Bazana n'umwana wiwe batuzana ku rutugu twari abana babiri. Urumva abo batanu ntitwari dusangiye abavyeyi barabo kwa mama wacu nabo nyene babuze umuvyeyi w'uwo. Muyomba barazanana n'umukobwa wiwe batuzanye ku rutugu baradushikana hi Musongati. Uwo musi bagishika baca batujana kwa muganga kuri hopitale Musongati. Baza kudusabira amata urumva twarubwana nyene bwagwaye kwashe. Adusabira amata. Ubwana bwagwaye kwashe ariko raba ingene Yesu yakugiriye neza. Ndashima Yesu yarangiye neza. Badushanye ku bitaro ababikira barabafasha barabaha amata yo kuduha. Je muga amata ntayo nakunda mu kuyampa nyene bakampa igiti muga nkibaza no gwankoro bariko bandondera urukundo kugira ngo barabe ko nokura. Mwe baraturera turakura. Tugeze jewe ngeze mu mwaka wa gatandatu niho nyene satani yavyivangamo. Nyene umuvyeyi umudame wa Muyomba nyene ucuvyumva nyene satani yivanze mu bintu. Haragera igihe rero niga mu gatandatu turatandukana tuja kuba ahandi hantu. Harimo mwene wacu ababikira baramufasha. Baca bamuha amahera aragura ahantu arubaka inzu tubamwo baza baradufashiriza aho hantu. Tubaye mu iyo nzu hariho umubanyi yazanye naradufasha nk'ibyo kurya uno munsi turaye ubusa yajya akadufasha hirya ejo tukarara ubusa. None uheruka kurara ubusa ryari? Muri ivyo bihenye urumva ko Yesu agira neza Yesu aragira neza uwo twabana mu iyo nzu nyene urumva bari bene wacu babiri natwe babiri tuvukana. Yesu aradufasha uwa mbere aragira mariage uwa kabiri aragira mariage tuba mu iyo nzu nyene murabo nyene twabana Imana yaraduteye iteka nta numwe yamenye ibanga twese twagiye neza. Imana ishimwe urumva umwe agiye uwundi aragenda ndabona n'uwundi aragiye. Mugabo papa ahantu yaba yari yarazanye uwundi mugore. Uwo mugore yari ahari. Uwo mugore asharaza ati mwana amaraso ya so wawe ntiyoguma yerera mu gahinga Imana yozoyambaza urazotube muhira. Mukapapa carantwara. Ndabanga uko urumva bo bandi baragiye kubaka kubera nije naye mutoya. Yanzu ntaguciriyemo yasigaye aho nyene yo bandaye. Ndabanga aho kwa Mukapapa kubera yarasanzwe afise n'abandi bana bakuze nyene. Amfite mama yagira kabiri. Hama
umuhungu w'uwo mukapapa cyaravuga ati umwana akaguma ngaha bene wacu ntibize jewe musanzwe Imana yatoye umuja biye wagiriwe ubuntu nagiriwe ubuntu mwese avuga ati umwana nkamugumiza yari umusoda yakora ngaha muri Kamuzinga twanyandika filime ubu ari muri Kongo aravuga ati umwana nkamugumiza ngaha urabona aba bavukana ntibize bazocamubwira ngo cyangwa uje kurima acahe bishure kandi nabona yaraciye ubwenge kandi mbona yarabandanye carankurayo acanzanini ndaza cyashikizana namba kwa mwene wacu ahebugarama waratomboye waje mu gisagara sawa bandaye ndiga arandihira yaremera no kubaka buri pantaro mugabo sinashobora kubura ikaramu ndiga ndamara imanite hama niga ntaje ngoma mpeze imanite baradutuma amadosye badutuma ntuzeye certificate mu wa gatandatu kajya kantu baguha utoye konkuru avuga ati nako badukadutuma badutwa muri ministere nari sinarinzi niyiherere avuga nako badutumye uwo musaza ni mbwa yanzanyino yari yaciye aje hanze avuga ati ko ntazinza kuhagenda gute ntahonzi sinzi niyo nja kubitorera candibuka ko hari uwundi muntu batubwiye mu muryango yakize mugabo sinamenya ngo ndamutorera candibuka ko hari umuntu yigeze kumpa akanimero kiwe ndakabika muri boîte urabona muri boîte hari ahantu inyuma ndakabika candibuka ko nazibiye ndaza kuzirondera na telefone hari mu mwaka gihe cya 2015 mwiyerekana imyiyerekano yari igize nawo umuntu yari umutegetsi urumva urondeye umuntu w'umutegetsi ntiyapfa kuyitaba ntandamutelefona ngo bamuri bana akayitwa Imfpuvyi Goreth yarakwitabye ariko yaranyitabye ntandamubaza mwamuri bana akateko acambaza mwebwe none mu ndondera muri bana kindi umwana wa naka umugabo batatira yaraboze ku ruhinga ukunuku uti nigino none uri henda hakumuzinda waje kumutsinda ntiwandondera kugira ndakumenye nyene sinzi ukungene yabishitse ndakurondera acambwira tejo 12 uzobushitse ngaha ibujumbura nanje urumva sinarinzi nibisagara Imana yagomvye kubikora Imana ishaka gutora umuntu nyene hari inzira ibicishamo ndavyuka mu gatondo 12 ndafata imoto ndagenda acambwira ati ndenderera hakuri Goreth sinzi nahiri umumotari yaranjana kambwira ncaninjira muri Goreth hariho kioske yari ndani muri Goreth ninjirayo nibaza niyo yobakorera orosi yakorera ahubwo yarambwiye ndamurindire hajya hepfo ya Goreth kugira cyane ku kaburimbo ndamubwira ati mujya nashitse no muri Goreth ati yo sinakubwiye winjire ingunga kwikaburimbi urabe imodoka ya Vewit nanje sinarinzi nuko Yavuga ati uwo muntu ariko arambwira Vewit nanje sinzi bari bwashiki Bujumbura ati ndayimenya gute mpagaze wewe carambona ndakana nyene karushe urumva nyene ekebona ko kusa na umuryango arambona ko yaje dusa na papa okay ari papa wanje nawe yamushingira intambwira ati papa we yaramfashije nico gituma nipfuza nawe kuzogufasha gushika uwo munsi ndamanuka carambona acarunka umushoferi we arantora shaturira mu modoka arashikana ku kazi yo yakora carabwira umushoferi ati uwo mwana umujana umurondere ibintu byose ariko ararondera yipfuza hama umuhejeje kubimuronderera umujana muhira bamuha icyayi urumva ari Imana imaze kukuduza ubwiza handi ndavuga ati Imana ikirakora kabisa ati umujana bamuha icyayi hama umutahana muhira iyataha Imana imuhezagire nukuri umva arafise umutima utandukanye n'abandi bantu urugo rwe musaza rwo arahezagiye urumva acara uwa mushoferi anjana muri ministere barandondera ya certificate aheza arantana muhira turafungura acaranzana no ku musenyi bakubera nigaho mu Kabamba kuri lycée technique Kabamba ashikanya cyavuga ati wenda gushikanyuze kumubwira ko nagushikanya amahoro tisawo none ashika ndamubwira ati yanshikanye nashitse amahoro acambwira ati undi munsi uzorondera undi munsi uje tuganire umbwire ibyo mu muryango uko bimeze ko yaje hariya mperuka yo kera mperuka yo papa wawe kihari niwe yamfashe ukunuku ibintu kugira nushike no ngaha niwe ntambwe yambe isaho ndarondera undi munsi nyene ndagenda nari nimirije Igizeta ndiko nitegurira Igizeta ndasaba urusha uwo nari mbayeko ndamubwira ati nzoja kuri musaza aje muyandondera bya bintu yambwiye nzogende
tuganire candagenda turaganira mbaza ibyo mu muryango uko bimeze ibiki niwe yanandondeye stage Gitega ndayikorera muri Sogestare Kirimiro ndapfayo hama turaganira cyambwira ati sawa candagaruka kwiga mpejeje ishure candaduga ruguru tuze ruguru ndaja kwa musaza Gitega ndaronkanye n'ahantu mba ndaca ibihumbi bingahe nkora mu gasekretariya undi musi umwe ndiyumviye ati none ibintu nzobibamwo gute ntaguciriyemo exit warayitoye narayitoye warabandanije kaminuza narayimaze na kaminuza narayize ndumva ko Imana yahezagiye yaramezege bisanzwe umuryango warantoye ndabishima Imana urumva mpejeje ndayumvira none ubu ibintu nzobibamwo gute reka nje kurondera wa muntu ko bambwiye ko akomeye ndabe ko hari icyo yumfasha kuko Imana mu gufasha ica mu bantu ntizoza ngo kwiyereke wowe uyibone izokoresha abantu niyo uzobona ko yakoze ndagenda ndamubwira ati ndashikayo ndamubwira ati burya je narinje undonderera akazi nawe arandaba yambaye arawa isura yanje akarabana taye yanje uko nyene nari imeze nakubititse akavuga ati ubu mwana ndamujanye bakavuga ko ari je namujanye bovuga ndamukuye he ntaguciye buno n'ubu murabonana yo turabonana cyane none kwitegereje aribuka aribuka yagukuye mu jama nuko rahayibuka kuko icyo nshima Imana yagumye imukoresha kandi n'ubu niwe muvyeyi wanje Imana ishimwe urumva arakorera Imana ikora bimwe urumva ntasobanukirwa niwe yandungitse no kumugabo arankwesha arangira mariage arashikana mu rugo nibarutse niwe aza kumpekereza umwana wumva none ko Imana yishuye n'uri Imana yarishuye byose yabitondetse neza urumva ico gihe rero acarambwira ati wowe nyene ushaka akazi ateye cyambwira ati ahubwo jya kwishura amwe jya kwishura nkumva nyene ngaranyase iyo gihe batubwira ngo kaminuza ngo iragoye ngo kaminuza ngo ibiki nkabona nyene nishe ikintu nyene gikomeye bantumye gukora nkumva umengo n'amabuye bamendemeze mugabo simenye ko ari ikintu ciza bariko barandotera ncandagira arampa n'amahera ngo nje kwiyandikisha muga nyene numva biranse kandamuhenda ntiburya ntimukapapa bambwiye ko ari mu bitaro urumva ndabeshe ngo bambwiye ngo ko ari mu bitaro ngomba ntahe kumuraba oro ndiko ndacimba kuja kwiga ngomba ntahe muhira niho yampa amahera arantekerera ibyo shira umuvyeyi arantekerera amahera ngo hengwa aya mahera nayo uzorihira uwo muvyeyi mu bitaro naho n'ububeshi bwana arakimusabiye ko imbabazi wagize neza cyane yego umunsi somo igitabo narabimubwiye ati nuko mbabarire jewe ugiye wampa amahera nkakubesha ngo ntashe muhira nariko ndabesha nashaka guhunga kwiga tugasaba imbabazi birahera amare ico gihe ampaye amahera cyandataha ntashinda amahera yampaye nk'umuvyeyi ari ha kwa muganga namuhaye ndamubwira ati aya nabeshe kuri mu bitaro mugabo reka ndayaguhe tisawa none abibwira uwo musaza nje yanzanye kwiga ngaha ndamubwira ati burya naka ambwiye nje kwishure mugaje numva ntabishaka burya ndingu ati wowe urakomeye mu mutwe abandi bipfuza umuntu yo barihira bakaja kwishura mugabo nawe urose umuntu akurihira uranse naje yaba nari mfise uburyo nari kukujana muga nta buryo mbona mfise no kurihira kwishura cyane ndumva impanuro mpaye candagira candasubira ndamanuka manutse acavuga wa muvyeyi yakize isawa y'amahera hasigaye angara ati ntayasigara acaranyongera yandi ati genda wiyandikishe kwishura kagenda ndiyandikisha nukuri Imana iramvumisha mu ico gihe iranyereka ibintu ntabonye nkiri mutoya kwishuri no kwitwatonda n'imodoka hageze saa sita ubwa telefone wa mushoferi ati turasohotse akaragutora akagushikana muhira nukuri ntamuheshe uwo muvyeyi yaradufashe nabi n'umudame we nta ngorane ziwe twigeze duhura nazo ngo nuko utamubesheye umudame w'uwo mupapa yafashije ntamubeshe nta ngorane ziwe twarabanye neza barandihira ishuri urumva haragera igihe mpejeje ndi mu wa kabiri ndababwira ati burya
jewe hari umuntu turiko turavugana yambwiye ko noja kuba kubura wanje bagati wowe nyene wowe tuzi tego urazomuzana tumura urumva ntibatomoke kuko babona ko umengo uracari kadogo babona ko umengo ndacari kadogo kandi nta muntu bari bwo babone ngo nzanye mu rugo tuwe twaraganira yari kuri telefone kuko na nyamuhungu ntiyakunda ivyo bintu usanga abantu ngo bahagaze mu barabara ngo bahagaze ngaho ngo bariko baraganira naguciye muri kumwe niwe turi Imana ishimwe amen urumva arambwira ati uramuzana turabe uwo muntu urumva ntibabyumva haragera igihe ndababwira ati wa muntu yafutse imbazozi iki gihe kubera umugabo wanje nawe nyene uwamuretse umubosi wiwe basi yamukoresha nawe nyene n'umuje namanga hamwishe barategura baraza barabakira neza hama turategura dote barayikoranya abavyeyi barashikana mu rugo nukuri rero ndashima Imana aho ngeze ndashima Imana ahantu Imana yankuye muvyeyi umwe yibuka ubuzima nagiye mbamwe niwe yambwiye ati gore wowe nukuri hamwe wavuze wandika igitabo cy'ubuzima waciyemo ngira wo kwandika nk'ibitabo bibiri ego urakoze cyane urakoze ku ntahe uduhaye mbega none wo hanura iki abandi bana batagira abavyeyi bo baciye mu bihe nk'ibyo waciyemo abandi bana icyo nobahanura ahubwo igikuru ko boba imbere y'Imana kuko uri imbere y'Imana urasenga Imana nayo ikakumva ry'amarira kumurira usenga Imana uvuga ati Imana iki ni ijambo ry'Imana rivuga ngo icyakanwa kandi kiyatura ko kibabera ati rero je nk'ibintu niyaturako nukuri Imana yarishikije niko novuga ko je nkiri nkumi narasenga nkavuga Imana nukuri ndakwinginga so nk'umugabo asenga kubera umugabo asenga inje mu rusengero basomye ijambo ry'Imana cyangwa bagasigura hari akantu kaca mu mutwe nge gatoya mbega uri kusengero aho igihe bwatanga uwo mutwaro mu basenzi cyangwa wasengera mu ibanga wasengera mu ibanga urabona ko wasengeye mu ibanga rero Imana yakwishyuriye ku mugaragaro bandanya nasengera mu ibanga avuga ati uzumpa umugabo asenga kandi singomba kuzorira amarira nkaho naritse nkiri muto kuko je nagiye urumva mba mu mihana itandukanye mba mu buzima umva sinipfuza ko nosubiye kuba mu buzima nkuko nabaye nkiri muto rero ubu ndashima Imana nikura ahantu igeze nikuri ndashima urumva apare yaho rero mpejeje amashuri nasomye igitabo ari mu kwa mbere mu kwindusha ndaronka akazi ndakarondera na wa muntu urumva icyo yasezeranye umashitsi ibyo yasezeranye uyu muntu Imana imuhezagire cyane kandi n'uko iramuhezagira kuko nk'abantu amaze gusohora basohokera mu rugwiro turashika nka 6 okay urakoze cyane ndashima Imana rero nsengera nsabira mbwira n'abandi bantu banyumva ko bose nk'Imana urumva basi muri kumwe nk'umuntu w'umuhungu umusengero uvuga ati Imana nyimba ari wowe wantoranirije ndakwinginze abari ubunyene ati je sinzorabisha amaso mubiri kuko abakobwa ba kino gihe bashaka haramahera muga haramahera naho hari igihe uzohaba ukahabana umubabaro ukahabana ibibazo ibiki mugabo ari wowe wasengeye kuko je nasenga nkavuga Imana nahazomutakive mugabo azoba ari undungikiye ko nubwo azoba kenye tuzobana amahoro ndasenga Imana kuko abahungu bandondera bari 5 bandondera mfete bisunze hahantu none ntaguciriye muri 5 kugira ngo hitemo umwe byagenze gute ndiko ndabiguha ariko ndaza urumva abo 5 bakaza bisunga hahantu muri nkasenga Imana mvuga Imana ndakwingize jewe sincaguza amaso mubiri aho ncagurire ndasenga Imana ndavuga kandi ikimenyetso nkeneye uzokimpa kandi avuga muri abo 5 ubuzoza ubwambere ambwira ivya mariage azoba ari wonyene sinzohingitana nza numva uwo turi kumarambira ati none ayo mashure ntiwo yaheba tukubaka kanamwahijewe ndagubwiye nkamashure ndiko ndiga ntambuza kubaka ahubwo mbuza kubaka bidaciye mu mategeko pasiteri atabizi canke na leta itabizi acambwira njamanyishyuye ngo rega naje sindagutumye gusambana ngira nyinshi ati saba ndumva wari karazi turatangoye turaganira ndumva yuko ari wa wundi mani ndungiki baba ndumva bivugira ibindi bintu mugabo wundi ambwiye ati
dutegure mariage turategura nukuri mariage yagenze neza abavyeyi barabidufashamo turagira mariage kandi ikindi ndashima ko yampaye bamabukwe beza basenga urumva ndabashingira intaye n'ukuri mabukwe arasenga ko hagize n'ikibazo tumutura uzumva ngo kadufukame dusenga kandi Imana izobikora agasengera uwo mutwara akawusenga tuzatubona Imana ibishuye turashima Imana tucubaka satani araza dutera ibibazo y'indwara mugabo Imana irabibamo twaramaze igihe cy'umwaka n'inusu tutararonka ikibondo hageze isaha Imana yishyura Imana yishyurira ku gihe yishyurira ku gihe Imana ya mbere yaravuye imaze amezi 3 nyuma y'ayo mezi 3 ntari hashacu uwo mwaka n'inusu ntayindi mbaye indaro tukaba muri ivyo bihe tugasenga tugatura imitwaro abakozi b'Imana bakamanka umutwaro wacu Imana iratwishyurira duha umwana w'umuhungu turamwita irashitsa dondest gukweye izina ryiza cyane rero kugeza naho turashima Imana yego urakoze cyane urakoze muvyeyi kuri ikiganiro ciza uduhaye ciza gifasha jewe nyenda ndafashijwe je ndiho ndagukoresha ikiganiro ndafashijwe n'intahe ndizera ko izofasha benshi nashaka kubwira abantu nyene b'imfuvyi cyane bakomeze gusenga ibintu byose babishira imbere y'Imana kuko turashobora kuba twabuze bajya abavyeyi bo mu maraso muga hari abandi bavyeyi bo muri Nkwema Imana yaduteguye cyane nkaje ndashima Imana ko yampaye abavyeyi bo muri Nkwema Imana ishimwe urakoze reka dusozere ikiganiro hanyuma ndagushimiye cyane ko nawangendeye mu kuri kanko yampaye umufasha ankunda nyitwara sawa Yesu guhezagire hanyuma rero nagumasabe abatwumviriza bakomeze gushaka s'abonner j'aime hanyuma na partage hanyuma na commentaire zirakenewe baza baradufasha kugira commentaire hanyuma rero turabashimiye cyane ko mwadukurikiranye turabashimiye namwe ko namwaduhaye akakanya Yesu abahezagire abaho umugisha nibaza ko n'ikindi gihe tuzobakenera ko muzotwitaba Yesu abahezagire ibindi dushinga intare sawa